navuga yuko ari ibintu kenshi duha twisangamwo mu buzima bwacu bwa misi yose aho twisanga muri kahise karashobora kuba kahise keza karashobora kuba kahise kababaje ariko ikintu kibabaje cyane nuko abana b'abantu twama twisanga muri kahise kababaje gusumba kahise kanezereye muti gute kahise icambere na mbere gashobora kutubuza kwavansa gashobora kutubuza gutera intambwe gashobora kubuza gushika iyo wifuza gushika kahise gashobora gutuma uguma wijiriwe iyo wagashize ku mutima hariyo akajambo abarundi bakunda kuvuga ngo reka kuvyegereza umutima mugaye yari kahise kabi usanga kenshi na kenshi wavyegereje umutima ugasanga ibintu nibimeze neza ariko rero reka je tuza kugira dushobore kuvuga muri kahise urashobora kuba cyane cyane bivuga nko mu rugo mu rukundo byose turaza kuvyiga cyane gose reka duhere mu rugo nivyo biba biri delika cyane reka duhere mu rugo kenshi ingo ziba zifise kahise aho usanga ufise kahise n'uwo mwakundanye gashobora kuba ari kahise muri fiançailles gashobora kuba ari kahise muri mu rugo nyene gashobora kuba ari kahise ko wamwumvise ko we mugabo muri mu rugo atavyo wigeze ubona wabwiwe n'abantu gashobora kuba ari kahise we nyene akwibwiriye mugabo mwaramaze gushika mu rugo gusa uko biri kose iyo kahise umuntu agafashe ku mutima kenshi kamubuza gutera intambwe biramubuza kwavansa cyane cyane ko kuguma muri kahise ni nko kuguma wiboheye ahantu udashaka kuva bakakubwira ati ubu ufise shwa zibiri tivayo sohoka utahe canke se ugume ngaho wewe ukaca uguma ngaho nyene ndavuga cyane cyane nk'iyo mu rukundo urashobora kuba ukundanye n'umuntu ugasanga hariho amakosa yagukoreye iyo maze kuyagukorera ayo makosa akagera igihe urazi ntazibana zidakomanye ko amahembe niko barundi bayamaze ugakundana n'umuntu mukagenda muregera imbere mukegera imbere ariko akagera kuri stade canke se ku rugero mushwanya cyangwa se akagira icyo mupfa akashimubwira ati ngo we niko wama ngo na kera ngo uribuka ngo warankoreye ibi n'ibi tukibagira ko ikintu cyose cyangwa se occasion iba yipresence irisa ntabwo isa na yayindi ntabwo isa na yayindi rero kenshi iyo ugumye muri kahise usanga utakaje wa muntu w'agaciro mu buzima bwawe umuhoye kahise kiwiwe mugabo yani tutaretse naho kuvuga yuko hariyo kahise kababaje kahise wumva koko yuko wasigaranye igikomere kandi ivyo bagira kwibagira bitoroha kwibagira nk'akaruriro urashobora kuba muri kahise aho cakubereye igikomere kidasanzwe naho atari uwo muntu yabigukoreye muri kahise abikoze mugabo waja n'ahantu ukavyumva uca utaha washavuye urumva ukavyagiriza wa wundi ukumva bariko baramuvuga ukundi ukamubwira ati n'ubundi nawe warankoreye iki n'iki urumva ugasanga n'ibintu bitaryoshe mugabo je nibaza yuko umutima ni nyama umutima si amagufa kugira umuntu ntiyibohere muri kahise ego nivyo uguma ukibuka kuko biragoye kugira ufute ikintu kuko warakomeretse nka jewe mfise inkovu ndakubwira ati yani iyi nkovu shaburya ndayibuka byagenze kunuko nayo ndabyibuka yagenze kunuko ni kuvuga ndavyibona ko kandi nkabona yuko higeze kuba ikintu hariyo histoire yahaciye kugira nshobore gukomereka kugera kuri urwo rugero mugabo jewe numva yuko guca wiboha ukiyima umunezero kubera kahise kawe nivyo ni bibi gose ni bibi kuko bikubuza kuryoherwa rero je nibaze yuko n'ubwoko kahise kaba karabaye cyangwa ari umuntu uwo mwubakanye cyangwa muri kumwe muri fiançailles yagize ari muri fiançailles murashobora guhebana vyoroshe nivyo mugabo rero mu gihe uciye usanga utakaje umuntu wagageri kukubera uw'agaciro erega turazi ko harabaho destin sinzi ko vyizera wewe ndavyizera yuko hariho destin kandi ngira ureme hari umuntu yategerezwa kubana na kanaka kandi urazi ko dushobora guhusha destin yiwacu mu buzima turashobora guhusha bivanye n'ukungene tuvyitwayemo muri ico gihe rero si vyiza kuba muri kahise kuko iyo uriyo
uguma umuntu numubona ko yahindutse uguma ubona ko yamakosa nyine uguma avuga ati wewe nibyo ukunda kuhinduka ushobora kugera n'ahantu ako uwo muvugi nk'uko wari ubivuze ngo ushobora kugera ahantu bakamuvuga ukavyibuka rero muri ico gihe mugihe we mubanye kandi ukabuzi ko yahindutse ni wowe uba washitse aho hantu mubera umu ambassadeur canke se umu ambassadrice umuserukire aho hantu mubera umuvugizi uvuga ati jewe ico kintu ego yarabikoze muri kahise ariko ubu siko akimeze cyane cyane ko umuntu ukunda utegerezwa kugira iki kumudefanda aho uri hose muvuma muja kubisubiramo mugabo wamaze kumudefanda rero muri twebwe voilà hariho abantu tudakunda ko tuguma dusubizwa muri kahise urashaka kuguma unyibutsa ibintu nagukoreye muri kahise ugasanga biriko bintera iki kubabara cyane gusumba uko vyogenze ariko hari ikintu maze gukonstate abakobwa barakunda kahise gose gusumba abakobwa urabazi arakubwira n'umunsi watsitariye voilà kandi bashira imbere cyane niko bameze bashira imbere cyane ibi vyabaye gusumba ibyiza bigaca bituma agira iki agukweba akaguheba ego aragukwepa akaguheba kuko ari umuntu avuga ati ni mupambanaji cyangwa avuga ati reka ngire umutima bugabo malgré ibyabaye ni kawushe hama tubandaye kuko ntabwo nzoronka uri parfait ntabwo nzoronka uri perfect nkuko ndabishaka reka mbandanye n'uyu urumva biba bigoranye usanga yagukwepeye nyene mugabo ukuntu ico mvuga coco nuko nta muntu mweranda hari nta muntu mweranda hari mu gihe aguha amahoro mu gihe wumva yuko wagukiwe nibaze yuko utokwifokasinga kuri kahise kabaye nubwo bigoye nubwo bikomeretsa nubwo bibabaza kwa uri muri kahise cyangwa ariko asubiramo bya bindi nyene bigukomeretsa novuga ngo ni gucumita mu gikomere urabona agashinge mu gikomere so birababaza cyane mugabo nibaze yuko nyambuga ifise inkomezi zo kugwana wogwana kugira ushobore gushika wewe aho wifuza apana we aho yifuza uko nibaze yuko wewe adashobora kukubera obstacle cyangwa se inzitizi yo gushika aho wifuza kahise mu bisanzwe n'uruzitiro rukubuza gushika iyo wagenewe gushika reka race tuja mu buzima busanzwe wowe mu buzima busanzwe nk'uvuga ati ndafise kahise ndafise narashoboye kubura abavyeyi canke se narabuze ibi bintu nibi cyane cyane se ko tubona ko hariho abantu babura abavyeyi canke se akabura umuntu w'agaciro mu buzima iyo ashengeye canke se apfuye ndabivuge mu rurimi rwumvikana iyo apfuye ukaguma wiboheye muri ivyo vyiyumviro vyiwiwe biratubuza ku avansa ntibikubuze bikubuza kwavansa cyane hariho n'abandi bavuga baba bafite ibyitwazo ngo ngo naretse gutera imbere ngo kubera ngo kanaka ngo iyo nkufise ababyeyi ngo mba narateye imbere ngo iyo ngira papa ngo mba narateye imbere iyo ngira uyu mba narateye imbere so nibaze yuko uko ari kwifokasinga cyane kuri kahise kuko iyo ntakigufasha ahubwo uraba imbere ati nivyo ntawe mfise mugabo mbega abandi ko bakuze badafise abo bantu ndiko ndavuga bose mbeko bashitse aho bashitse mbeko bageze aho bageze hari ibibazo bibiri utegerezwa kwibaza ati mbega jewe ubuzima bwanje buriliye kuri uwo muntu mbega imana kubona itantwaye ngo injanane n'urya muntu nta kadoza mfise imbere yanje icyo kibazo umaze kukibaza ugaca uvuga ati mbega abadafise uwo muntu ntabahari bashitse iyo bategezwa gushika bashitse kure ukibaza ivyo bibazo bibiri nuko kimwe gusa no kubwire yuko nivyo hari abantu Imana iduha kugira bashobore kutubera ingazi hari abantu Imana ishobora kuduha kugira bashobore kudufasha gushika ahantu kanaka hari abantu Imana ishobora kuturemera kugira bashobore kutubera umunezero mu gihe kanaka kandi ikabazana mu mwanya tubakeneye koko wumva yuko uremurutse mbere hagere yuko abo bantu Imana bakura mu buzima bwawe cyangwa se bagenda ugakomere kukumva yuko urarushura mugano kubwira yuko imbere yawe hari abandi Imana inzo zirashira ku nzira yawe kandi abo bose bazo bari do passage kugira bashobora gushika niyo wifuza gushika udakwiye guhagarara wiyumvira abo wabuze cyangwa abo wasize kubona bavuye mu buzima bwawe nuko hari impamvu bavuye mu buzima bwawe abari mu buzima bwawe ahubwo bafatire navuga gute menya yuko ari abantu bari important kandi bategerezwa kuba bahari muri uwo mwanya rero ubaha
baha agaciro Baha kabo agaciro, muri uwo yeah. mwanya hama uve muri kahise ubwira nikakubuze kwa avansa no gushika kuco wategezwa gushikako ico Yeah. kiratahuritse none mu gihe ugize nk'umuntu agukomeretsa ukababara gose 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 ivyo kubera mwebwe abamama canke se abagore canke se n'abakobwa nimwe mudakunda kuva muri kahise nikihe wowe wo proposa ko umaze kubona ko ari nka faiblesse kuri mwebwe ugaproposa kandi tukanahanura n'abantu bariko baratwumviriza ati kugira uve muri kahise kakubabaje iyo uhuye n'umuntu yakubabaje nikihe kintu wumva wowe wokora hatarimo gutandukana n'uwo muntu solution namavuga si yo gutandukana n'umuntu kuko urashobora guhura n'uwundi akakuba ngo wanka ibigirane ngo ukazana ibigirane urumva rero urashobora gutandukana n'uwo muntu ngo kubera ngo umuhoye gutaha ijoro hama ugaca usanga uri kumwe n'urarayo akamara iminsi itatu so nibaze yuko atari kwihutira kuvana n'uwo muntu cyangwa kuva muri iyo relation ahubwo gikuru ni ukugerageza kumenya ati jewe mbega umunezero wanje udependa n'uwo muntu je namvuga yuko umunezero ariwe atwe tuwiha ushaka urawibuza ushaka ukawiha uwo no guherekeza mu buzima kandi ushaka araguherekeza n'ivyo ariko arakora bikubabaza ntunabibone ukabira abatu ukabaho kuko uzokomora ibitegenda ku mwana w'umuntu umwana w'umuntu si imana bavuga ngo umweranda umwe ngo cumura ngo biheta ngo abindwi ku munsi none mbega uwo mwana w'umuntu nawe ico kiremwa mubana coco canke mukundana coco bibaza ko gucumura ko inshuro zingahe nyene ikindi naco uri iki kugira ntuharire uwo muntu ndashobora kuvuga ati guharira ni uburenganzira bwawe kugira ushobore kwibohora canke kudaharira nyimba wumva yuko ivyo bigutuma wavansa ekagudarira hama wavansa kimwe gusa solution si kuvana n'uwo muntu ahubwo solution no kumenya yuko ata muntu numwe kuri ino si azoguha amahoro uzoronka uko uruhura mbwa ntuzoronka uguha amahoro voilà nuko nyene vyama bigenda nka twebwe ku bahungu ikintu nohanura umaze guhura n'umuntu ukabuzi ko wamukoreye amafuti menshi cyane se ko atakintu cyo kwibuza umuntu kahise adahuye n'ikintu kigenda kumukubita kumuwavuga ngo gucumita agashinge mu kigikomere ikiguma abagaca baza baracumitamwo urushinge so birababaza cyane twebwe abahungu canke se abagabo tuba dukwiye kwirinda gukora ico kintu gituma ivyiyumviro by'uwo muntu uwo mumama canke se uwo mukobwa asubira muri ivyo vyiyumviro hariya muri kahise kugira ngo tubandanye tubana nabo neza tubandanye turyoherwana nabo nizere neza ko mwaryohewe n'ikiganiro cyacu uyu ni wa mwanya wanyu rero kugira ngo namwe mutubwire ico muvyiyumvirako cyane cyane ko twebwe twamaze kubasangiza ivyiyumviro vy'iwacu umuntu umwe ntiwigira inama inumero zacu ni 65 cyangwa se 65 amajana 69 amajana 69 twandikire ubutumwa bugufi cyangwa se utwakure kugira ngo ushobore nawe kuduterera ivyiyumviro. Radio ni Black FM 94.9.